ndabahaye mwiriwe n'ikaze muri ano makuru atekanye ikirere cyo kuri wa gatatu igenekerezo rya mbere 0 mwaka wa 2025. Mu gitondo hitezwe ikirere kiri mwizuba n'ibicu bike bike mu ntara zose zigize igihugu cacu. Ahazoba hakanye gusumba handi ni mu ntara za Kayanza na Ngozi abipimo bizoba degrees Celsius 12. Ku Muhingamo naho haritezwe akavura gake gake mu ntara za Makamba, Bururi, Rumonge, Bujumbura, Bubanza na Cibitoke mu zintara zisigaye z'igihugu hakaba hitezwe ikirere kiri mu bicu vyinshi. Ahazoba hashushe gusumba handi naho ni mu ntara ya Cibitoke abipimo bizoba degrees Celsius 29. Ejo mu gitondo hitezwe yuko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 11 zirenga iminota 56 rirenge igihe cy'isaha 12 n'iminota 15 z'umugoroba. Hano rero niho hagarukiye n'amakuru atekanye ikirere mwatubwiye n'ikigo ca Ijebu kijejwe ivy'ibirere. Mwakoze cyane kuyakurikirana Alice Ningabira njye ko ndabashikiriza. Ndabifurije mwese kugira umwaka mwiza w'2025.